Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa watu wa Islamu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nongeye kandi kuramutsa amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu, ari ubuseko bw'isi, umanuko bw'isi, uburengero bw'isi ndetse no mu buraruko. Dr. Swale ndabaramukije. Aha tuvuga Dr. Swale ndi kuri biro, arakazi tugiye gukora, ariko nje mvuga ati reka afate kano kanya kugira ngo nshikirize igice kigira kabiri kigaragaza ukungene abarozi babigenza bagiye kwinjira mu nzu gutora igitambo cy'umuntu utangwa ikimazi n'ibyo binjirana nabyo nuko babigenza. Mbere byose banje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe dushoboje kudushikana nako no mwanya nino saha kuba tukiri bazima. Hariho benshi bifuza gushaka no mwanya musa ariko bitakunze. Nkabashimira Imana ko ngiye kwinjira muri no biro ubugira kabiri no gushimira nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, wewe aturongoye mu gihugu cyiza, igihugu kirimo umutekano, iterambere n'urukundo muri rusangi. Aragora ku ngoma muvye wacu nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora imirimo cyangwa kuyobora Uburundi n'abarundi. Imana ibarinde inyanka Burundi. Kwa kabiri turinjira ikiganiro gira kabiri. Tukunda kubabwira abana ba bene mama nuko badukurikirana, ndetse aho muherereye hose. Dr. Swale twatanga ibiganiro byinshi kugira ngo mubyumvirize bibafashe kugira ngo mushobore kwitahura abo muri bo n'ikibazo mufise n'icyo korwa kugira ngo mushobore gutunganya ubuzima bwanyu. Abarozi ukungene babigenza baje gutora ubuntu, nataze ikiganiro kigaragaza ukungene umuntu abaryamye mu ijoro ukarota wumva ku gitanda cyawe usinziriye, wumva umenga harakagwe kakuzungurutse hagati kuunye. Sawa, ukumva umenga uri kuramagabwa mu izina ryawe bagukankamira, canke ukumva ibintu bizunguruka inyuma y'igitanda bigiruka byodakora hasi muzi kuunye. Ubu rero byose byaramaze gushika, abaraje kubikorera byarabaye. Ubu rero ngenda kora ingene babigenjeje mu kwinjira mu nzu yawe cyangwa mu nzu kugira ngo bashobore gutwara ubuzima bumwe, ubuzima muri bamwe mu muryango wawe, kandi bakabatwara ubuzima batatwaye ubuzima. Sinabacisha amajambo, reka ngende ku muriri. Iyo baje kwinjira binjira kinyume. Urabona ngene imeze, ni kuvuga babicara hasi. Umaze kwicara hasi bagenda uko, urabona kinyume bagenda bakindisha inyo, urabona kinyume uko oya, hama bagaheza bakinjira mu nzu. Iyo binjiye mu nzu baba bafise ayandi mashitani bakorana. Narababwiye nka makatani, cyuma ure nani jimaiti, eka n'abandi ntadondaguye. Muri abo oya bafise ngo umwe bari kumwe, bamaze kwinjira binjirana igihe kirabona. Iyo gitoki kimaze kwama kikaba kinini, gitoki cyane kikaba kinini, kirafise n'ugutumba igitoki kigari cyo binjirana n'umuti. Bamaze kwinjirana ujya muti, nabwiye ko ngicambe kujya muti hari umuti, imiti ubwoko bubiri. Hari umuti banywesha bajyana basanze hajya mu nzu, uwo muti wanyweye bambara amasata 3. Ni kuvuga umaze kunywa uwo muti ni hamwe cyo wumva umenga ntabwe ngo ufise, nubwo ukabyuka umenga ntango ufise, nibiko birabahajisha gutahura. Ariko ujya bagiye gutonga ikimazi nawe bamuhereza umuti anywa, umara isaha imwe kugira ngo baheje gukora ibyo byagombye, kugira ngo bamwabure, kugira ngo cyamutwara bagere kumukoresha imirimo itandukanye. Ibyo biheze mu gusohoka rero, mu gusohoka baramusohokana, bacasohoka kandi kinyume kandi bagendesha inyo,
hama bakaja bamutora. Dufate nk'uyu n'umuntu bamutwara ukunya ari hejuru, urya buno bamutora ukunya bamurabisha hejuru, babaze kumurabisha hejuru kuca basohoka mu gatondo ukisanga umugenzi wawe cyangwa umubanyi wawe mwariko murayaga akomeye avuga neza ameze neza, ukumva ngo yapfuye kandi yari buzima. Mwana wa mama, abarozi n'abantu babi cyane gose ubuzima. Wewe muntu wagiriye amahirwe yo kuronka nimero ya telefone, gerageze kore bijya bisabwa kugira ngo tugufashe bigishoboka. Nyuma y'ino kiganiro twatangiye ikindi kiganiro kigaragaza ibimenyetso bigaragaza umuntu afise inyatsi, imyaka imikoshi cyangwa umuntu yafunzwe. Kuri ubwo rero mudufashe gukora subscribe, jeme na partage n'ibindi kuri Dr. Swale. Kuri TikTok mwandike Dr. Swale na Kirutimana, kuri YouTube Dr. Swale Online TV. Nimero yacu ya telefone ni guteranya 257 62 981 462 cyane guteranya 257 62 899 775. Urakoze cyane.